Sawa. Sawa. Amahoro. Amahoro cyane. Amahoro. Umeze neza. Kwandi uri muhiro wabaga umudamu nyine akwiriye. Wow. Nimusohoke baba. Oya nukuri ndufashe. Sivyo? Basi ndagufasha guteka. Oya ndiko ndatekera. Ndagufasha guteka. Kwandi uri muhiro ubusa neza nkuko gamimi. Wow, boro shari bakeneye kubona mukuru uri muhira. Amfite igaba kubona mu mafilme gusa. Oya reka. Okay, basi ndagusaba basi mutame Kenya, ndagufasha ndakunda guteka na jewe. None kutambwiye kuza. Oya nabwiye ko nje gusa nyine nka jewe noza gute. Ngizo kuzana kamera kugira ngo tuganire. Ubuzima bukomeye waciyemo ikibwa kubishije. Kanyigishije kuba Imana no gucabugufi. Sinita kubinsinege sinita kubimbabariza umutima icyo nzirikana ni kimwe gusa Yesu nukunyikundira. Wasuzuguwe urumva kuko umutima ukuriye. Ni kenshi cyane ko nakuze nsuzugurwa cyane. Abantu benshi bangira ngo nakira kimwe nzovamo. Nzopfa nzerera mwibarabara nzopfa Yesu mwana sishi nyene urumva rero niyo mpamvu atanijambo umuntu yoronka mbwira ngo uri imbabazi fatumena amazi byo irimo yandi none kuri kuranyinjira mu kazi none none kuranyinjira mu kazi kere kandi siyo fresh cyangwa nawe ukunda ibirankanje filime n'ubuzima ubwo buzima bwawe kubera urumva je filime ndayikora nk'ubutumwa bwiza. Uyikora nk'ubutumwa bwiza? Aha. Ndayikora ngaho nyece ngira ikibazo. Umunsi wa mbere ukina filime hari ryari? Byari bimeze gute? Ndyari umufise umuhamagaro wo kina cinema? Ico gihe urumva ni ibintu nakunda. Nta nuko je nanje ko bizoshoboka. Sinzobyibagira sene ya mbere nagiye imbere ya kamera. Nanakinye nagwaye bako baransengera Sabasi ariko aransengera wakinye gwa barogwaye yabadayimoni ngurembe yaramadayimoni cyangwa amadayimoni donc umva nayo nagwaye ndembe hama Sabasi aransengera nyene nkisebya nyene ari umunsi wa mbere Muyuhe munsi wibuka wigeze kubabazwa kuburyo wumva koko vraiment aho umwana w'umuntu ageza kwihangana hari ngaha umunsi nasaba indaro barayinyima ashaka gusubira ku ishuri kandi ndiko ndayisaba nyene abantu mbona ko nyene bayifise barantererana barantererana cyane Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizira komeze neza mu yesu mwiriwe canke mu musiva na muri my name is Frank the answer in African TV. Sonda gukaza suka twikana mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya ariko twabari mu Buganda ariko twibari Buraya muri Amerika ndetse no muri Australia n'abari mu bihugu vy'abarabo ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite. So numunsi udasanzwe kandi abona ko turi muri quartier aho twagiye kuraba umutwa Mimi Mireille muramuzi yaraye kandi asohoye filme nziza yitwa Inama. Rero ndamamagaye acambwira yuko ngo ari karateka. So katuje kumuraba kandi kumva ari karateka turabe koko umwigeme azi guteka cyangwa wazi guteka. So mugwana twebwe hama tubereke ibigiye bitandukanye. Ndabasaba rero kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo twubake umuryango munini yinya kuko tufite ibiganiro byinshi kandi bitandukanye. Yes, aha ni hasanzwe baba Mimi Mireille. Yes, mugwana twebwe hazi ko tumba guteka abrito ko ari karateka ariko ni surprise ari karateka kugira ngo harabonashuma mu munzi mu mafilme yatandukanye mugabo mutazi yuko ibikorwa vyo muhira basanzwe babikora. Ariko rero uno munsi turaza kubona Mimi Mireille musanzwe mukunda muri filme Inama yarayasohoye. Sawa? Sawa. Amahoro cyane. Amahoro. Umeze neza. Kwandi uri muhiro wabaga umudamu nyine akwiriye. Wow. Nimusohoke baba. Oya nukuri ndufashe. Sivyo? Basi ndagufasha guteka. Oya ndiko ndatekera. Ndagufasha guteka. Kwandi uri muhiro ubusa neza nkuko gamimi.
Wow, boro bari bakeneye kukubona Oya. nukuri uri muhira amfite igaba kubona mu mafilme gusa. Oya reka. Okay basi ndagusaba basi mutami Kenya ndagufasha ndakunda guteka na jewe. None kutambwiye kuza. Oya nabwiye ko nje gusa nyine nka jewe noza gute ngizo kuzana kamera kugira ngo tuganire warosoye filme nziza abantu bayikunze. None kutantelefone mbwire basi kuza na kamera oya. Oya sorry basi sivyo ndagufashe guteka basi. Tugende uri guteka iki? Kaneka ibirazi genda bikunda. Urakunda ibira cyane? Aha, janje reka ikintu cya mbere nzi guteka ibira gusa nzi guteka ibira biri special. Ibiri special biteka. Ukuntu bashira mu tuntu dukaze. Utuye. Mbwira ubwoko butatuzi bwo gutekera ibira. Tunzi nka chu. Akabimbwire two. Oya bwo tugende kugira ngo nze kubigufasha inyemerera basi ticarane basi ndagufasha zobukoze. Kandi ntaragenda usa neza. Muyumubwire muri commentaire ni mumbani ngo hinge na saneza. Wabazaza mu gikoni. Saneza ariko saneza bro. Nukuri. Agura ndirimbira ngasubira ndirimbira. Ngo hinge no saneza hinge no saneza. Ariko rabe. Oya vya uri muhira ufite fresher nyine gami. Wewe urabibona ukuntu zanze nambaye ndi mu gikoni. Bon wambaye nyine ivyo muhira ariko je ndiko ndiribana mu maso. Please nimumunyima muri commentaire nimumubanire asa neza mu maso kandi yambaye nyine nk'aba mama muhira kameme. Takoze ndumiwe. Dore karibu basi tusivije kuganira. Ni sawa? Uze fresh gamuta. Uriko mfasha guteka na. Urakora mucanira imbabura. Ngusanga atazi gucana imbabura ari bamwe bacana imbabura ikaguma izima. Oya dabi. Ari umuntu acana imbabura ikaguma izima. Muzene kandi muraso umujene. Musaza wanje. Go from. Murasa kweri mwese. Yes, natugere ku muraba ko tumuteye surprise ariko arateka. Umusitari wacu kameme niwe mutekesha kweri muhira. Umusitari ntajya. Oya mugabo nyine bafite abantu bariko baramufasha ibikorwa. Ivyo bavyitakorera amaboko. Ndagufashe rero mu mbugita ndagufasha. Nufashe reka nifashe je. Basi ndakwambika basi microphone, sivyo? Mana ya, ibisi bigerageza ko. Oya, minukuri abantu benshi baragukunda, bakeneye kukumva, bakeneye kabwa nanjye nitiza gatebe. None wese ndubona kwiciye ibikoko. Aha. Sawa, nanje mfashe imbugita. Fashe imbugita ndamufashe. Ibintu ko bikaze. Ko ari vyinshi ariko. Turi benshi. Yes, ni Mimi Mireille tumusanze muri wiwe ariko arateka. Reka rero dufashanye guteka agomba ateke ibirayi. Uza guteka ibirayi hamwe n'iki? N'utundi tuntu. Oya. Nyabutongo. Nyabutongo uratuzi? Ni Nyabutongo. Nyabutongo urazizi? Ni irengarenga? Nyabutongo irengarenga. Ngira ubwoko butatu izo nyine bazita. Igitirango byawe. Nyabutongo irengarenga. Imboga. Mu Rwanda numvise bazita dodo. Mu Rwanda ni dodo. Nivyo sha, nivyo najela papa se. Yene ndio nasovuga ngo dodo. Byumvira dodo ni na mata. Bon nimvira bamwe basko baramata bita dodo. Rero ko bazita dodo irengarenga. Abanyarwanda muri commentaire mudufasha kubera iki bazita dodo. Dodo bisigurira irengarenga ni irengarenga nyene mu Kirundi, Nyabutongo. Intuze ya itomati mu Kirundi bambe mu Kinyarwanda zinaziye. Byasta gute? Nakuvuga hari igihe umwambwira ngo mereza ngo akabimbira mu Kinyarwanda haburi cyamwe. Bavuga gute? Itomati mu Kinyarwanda ni gute? Inyanya. Okay, intore? Bazita intoryi. Ni ndavyica muse. Intoryi. Ariko antwe mu Munyarwanda barafite amazina agoye ukuntu. Si cyane. Nawe urazi guhata ibirayi? Ni navyo ubona. Uhata nda. Nihira. Ariko ndikunda hata neza. Ava yitema abantu. Oya, havure maraba no kuri nkwata neza. Kandi nkwata kubibazurura. Oya, simbazurura cyane. Yo, arabimaze arakimaze. Oya, irabavure. Abantu zibirayi nyine bisigaye bizinze. Igucume ngo intofanyi urazizi? Intofanyi ni iki? Intofanyi nazuzi? Ni iki? Abantu biwacu rero batugishanye Kirundi. Javri intofanyi nazuzi? Ni iki? Intofanyi. Muri commentaire mudufashe abantu bazi intofanyi mbere yuko ndakimubwira Mimi. Okay.
burya buraya butonya iwanyu mu bwita gute ubuganda butonya mushobora gutekana n'amaganda amaganda ibirayi bon okay basi mu guhata bumwe bagira nkuko mbazi kebagita gute kebagita gute bavuye vuba bavuye kera avuye ruguru vuba cyane umvuga nanye kimunani muri commentaire uvuka he uvuka imuramvya umunyamuramvya uwazi vraiment ngaho hiyo ukabutazi kandi umuramvya aratwaza ikirundi cyinshi umuramvya bazi ikirundi cyinshi cyane gose intofanyi muri commentaire iwanyu bazita gute burya bwa buraya butonya mwe butonya cyane gose nuru natubwire natwo turamubeshera kwe intofanyi muraza kudufasha muri commentaire rero yes ni Mimi Mireille turaza kugana byinshi bitandukanye ngira amahirwe ndamusanze mu gikoni taza no kuraba ingena teka oya mbabarira numaramaze mbabarira sindabimenye ndateka neza bro oya none sangiza istaryoshe ndizeye bro ndavyize n'umusoza ari kubiraba rero yes umeze neza ariko uramutse abakunzi ba African TV antuka dufite abakunzi benshi kandi bagukunda uramutse abakunzi bawe rero ndaramukije abakunzi ba African TV Mara Imana bane namwe kandi yongera bane nanje ndabifurije n'abakunzi ba Mimi ndabaramukije yes rero nkuko rero twabibabwiye yarayi asohoye filme inama filme nziza d'abord félicitations murakoze kuri filme nziza ubona ko icambere isa neza wow amashugwe menshi kuri Pasha Pasha vraiment ebana wubahwe cyane gose wayihaye amashusho meza isa neza script yanditse neza wow duhere ku nama nyine imbere ko tuza kugenda mu bindi kibazo aha okay bimwe mu byo nabonye mu nama kubera iki nama kubera ko inama mu buzima tubayemo bwa misi yose nibaza yuko buri muntu wese akeneye inama kandi uwo bivuga n'uto bivuga ndazi ko aho ugeze hari umuntu yakugiriye inama aho ugati flani twara uko ukora uko ukora iki vyogenda uko nugera aho uzitwara uko buri muntu wese akeneye umuntu amugira inama jere nanje kwigirira inama abakunzi banje wewe mu filme nibaza ko niyo filme ya kabiri kinye gwawe uno munsi ni utangura urugendo rushasha novuga wo gutangura gukora kuri filme zawe ariko kandi abakinyi bari mu nama bose umengo beshi barabizi beshi n'ababimenyereye n'abasanzwe bako babona ku ma filme atandukanye abantu mutararaba inama please genda kuri YouTube yiwe ni Mimi Mireille official hamurabe ni filme nziza cyane gose ni partie ya mbere partie ya kabiri dusohoka mu ndwiza partie ya gatatu naho tugitega vuba cyane gose ni gica kunaniye muri Gesine cyakunaniye genre kugira ngo ibe ukwiri no munsi ko beshi ko turi enjoyinga beshi n'ubu tuvugana n'umuntu yagiye kuyiraba agiye kusubiramo kandi ni giki cyakunaniye kugira ngo iyo filme tuyibone uko imeze no munsi cyananiye cyangoye donc cyakugoye okay urumva ibyangoye ibaza nawe uri ari projet nyine ari yawe kwandika twarafashanije na Shema hanyuma kudirectinga wongera uri kurakina wongera witaho abakinnyi wongera witaho ibyo abakinnyi bakenera urumva ko byarangoye ariko ikintu cya mbere no kwemera iyo umaze kwemera ibintu baba bishoboye iyo umaze gutera intambwe imwe ibindi biragenda neza cyane cyane yuko uba wiragije Imana bon mukamba tubaka turungika abantu kuja kuraba inama uje kuri YouTube hama muyirabe hama mugire subscribe mugire commentaire ndetse na like kuri iyo filme ni filme nziza usharinga inshuti zawe amakaya turaza kwigera ko mu nyuma tugaruka ko n'utuntu kwanza turimwo ndetse no muri partie ya kabiri mbega ni ibiki bindi atubikiye ariko reka tuze mu nyuma tubibutse yuko ariko ibigira inama bigira Imana bibigira Imana wajuritse ibigiye na okay ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje wow niyo message irimo
yes nimba ufise ikibazo nimba ufise ikibakiye gishinama Imana Imana niyo mujana no musina mu gatondo navyumviriye ko ndasenga numva ko umujyanama mwiza mfise ari Imana rero umujyanama mwiza ukwiye kugira inshuti yanje uri kurankurikirana ni Imana mu byo ukora gishinama Imana mu byo uvuga gishinama Imana imbere yuko ukora projet yawe gishinama Imana ibintu byawe byose uzura gishinama Imana yes kandi tugarukira ingahari kandi rero Mimi ukuzura umwana ameze gute no musarano bakuzi harano bagukunda ugaba kuzi uri umwana ameze gute no musi abantu benshi barakuzi ariko hari ico baye canke wakuzi umeze kugira ngo bikugire no musi uriwe kumbura abantu babakona bavuga ati wow ukuzura umwana ameze gute mu buto no duhera abantu bakunda kuvuga nyene ngo ndatekereje ngo ndaciye niko nakuze kuzura umuntu atekereje ko nakuze ndi umwana ahoze cyane atekereje ukuntu wa mwana wakubita ntakwishure wa mwana watuka ntagusubize ngo agutuke niko nakuze ko rero n'umunyimtimere donc wakuziri wa wundi niyo n'ubantu sindabishura wakuziri wa wundi nubwo umuntu yakubwira nabi ntazi gukubita nakuye kuna abana bakura bagwana batukana iki je byawe navyo nigeze nkora nakuze ndi umwana nyene ahoze ukuntu atekereje amashuri y'intango wayize hehe iwacu mu buke muri Muramvya Muramvya Irenga muri Kiganda commune Kiganda muri commune Kiganda ibwami umukobwa w'ibwami umwana w'ibwami abantu b'Ikiganda muri ko muradukurikirana mu mateka umunsi turabaramukije cyane gose abari ibintu bakiri Kiganda abantu bamaze gufata rutema ikirere abantu bari hakurya y'amazi bagiye n'ubwato canke n'izindi modoka abantu b'abanyabuganda bana twiganye katugaye abigisha mwanyigishije yes kushuri nyene uri umwana ameze gute naho nyene kurumva bon umwana surtout kwishuri aba afise ukuntu ashobora gushwashwanuka basi nubwo yobahoze mugabo hari amakarita bafise uri umwana afise karite zimeze gute bashana vuga ariko nuko nari meze nari mpoze sinagorana mu ishuri abigisha barankunda cyane akandi nka umwana rimwe na rimwe nyene kandi nyene no kwiga byaranyorohera impamvu abigisha bankunda byaranyorohera cyane kwiga donc gufata narakana gacibwe mu ishuri wow narakana gacibwe nyene buke okay ikintu ushaka kutugaruka ko ni uyu mwaka wa 2025 plutôt 2024 twamaze kwinjira muri 2025 yes mu mwaka wa 2024 basimze urirutseyo nyene tugeze mu kwezi kw'icumi uyu mwaka wabaye umwaka umeze gute ku buzima bwawe umwaka ibanga riratanzwe uyu mwaka wa 2024 utanguye ari umwaka umeze gute kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere ari umwaka umeze gute nawe utanguye neza ko nawe utangura imbere y'Imana ngisha inama Imana ndayibaza ko nzogenda muri uyu mwaka nigishaka ko nzokora ibintu nk'ibyo nyene nigishaka ko nzoyikorera mu bikorwa byanje nyene ndayigisha inama ntabwo yuko wabaye mwiza wabaye mwiza kuva mu ntango nyine ni umwaka nagiye mbona ikiganza c'Imana cyane mbona ingirira neza ni umwaka nuri n'indege ntabwo uri indege ndumva yuko kuri je nusanzwe umva watumye nyene ngenda mu kindi gihugu nkamara y'amezi namaze ko bwari bwa mbere maze amezi namaze hari mu gihugu cyari bwa mbere umva yuko nize ibintu byinshi nigishijwe byinshi kandi nabonye byinshi kandi nabonye muri ivyo byinshi nabonye ikiganza c'Imana kiri kuri jewe yes bon wa mukobwa maybe yakuze mu buzima ari umwana atekereje maybe yakuze hari ibintu byamugoye mu buzima mugabo akabona ko agomba yurira indege yari ibintu bimeze gute kuri wewe byari ibintu binteye ubwoba zisazize vihe ko mbona hano hafsa neza ngene ko imvura yaguye sinzi urumva
urumva ni ukuvuga ngo ndabyo iyo nakuriye iyo navuye ko nakuze bati umwana w'ikiganda jewe naho navukiye naho nakuriye nanjye ndagiye mu kirere abandi bose bajayo pe buri muntu wese afise ahantu yavuye ntabirenze kuri indege ntabirenze ahubwo birenze ku muntu nyine mvuze nyine birenze ku muntu kuri jewe byari birenze byatari sinari nzi ko nzishyirana n'abazungu mu ndege siko nagiye nicaranye n'umuzungu igihe ngenda umunsi wa mbere buca ugenda iki cyari kiri muri wewe nari mfite ubwoba bwinshi nyine ndiko ndibaza uburyo ngendera mu kintu kigendera mu kirere ata hantu namwe gifashe numva biteye ubwoba ku buryo nyine nta n'amajambo menshi nari mfite yo kuvuga njye n'abati jewe nyene jewe ngiye nabyemeye ariko ndayishitsemo mbona irahagurutse mbona turagiye mbona ndururutse mbona ariko rero nubwo uvuga ngo rero buriya rero ntakure cyane habaye Imana itokura umuntu nta nari tomushitse ariko ega n'ubundi ngaho mu Rwanda sikureba sikura ariko nyene urumva sikure ni hafi ariko hari abatarajayo indega ariko nanje narifuza kuja sinobesha hari abandi bantu bakubita amatraje hafi iminsi 2 oya kandi sinobesha naho kahagenda iminota 30 gusa ariko sinobaza impamvu je narabyifuje narabisenge ndabisaba Imana sivye nyene ikintu cyose nkeneye ndagisaba Imana nari numva nyene ndahakunda nyene nshaka kuhabona iyo bwari bwa kabiri ndahabonye ariko bwari bwa mbere ndahagendeye ikindi rero ni imodoka ahubwo kabiri ucugenda n'indege plito yes very man kusa yes mu kiringo gito wari washitse wakora ibikorwa byinshi kandi byiza ni giki cyatumye wumva ko ubaye determine no kuvuga ati no reka rero nkorera ubu rero ko ndahashitse uko benshi barabonye ibikorwa byo urabonekamwo kanatsinda congratulations wakinye filme kwa Kiramani ikikwiza umuriyoni w'ama views mu ndwi 2 gusa ibintu bivuze iki kuri wewe mu kwezi ni mu ndwi 3 yes ari mu ndwi 3 byaranangaje cyane n'ubuntu bw'Imana ziya n'imbaraga z'Imana gusa nta mwana w'umuntu yobikora kuko byari ibintu natwe byaradutangaje yari bwa mbere mu mateka yiwe ariko nanjye bwari bwa mbere mu mateka yanje nkoze mu gikorwa kigakuza amazuzi nkariye mu misi mikenya nk'icoye bon yari igikorwa kirimwo ariko nyene nibaza ko n'Imana ashaka kunshumbusha no bintu byo kunshumbusha byari biriwe karibu ana ko mwaje kunya nifitiye abashitsi karibu meze neza turamutse ntacu aya n'umuntu turamutse ntacu urubugira ikibazo meze neza baba meze fresh be muri ko murahatiranye karibu karibu cyane Douglas ni wabaye karibu fab yes but ni gikorwa cyari ufite Imana yaranshumbishije mu France nyene urabona ko amaze y'amezi menshi kandi ibyari byanjanye burya sibyo nakoze entre tanye n'ibiki bitaza kujanya mu Rwanda ntubimbatse kuko navyo nkubwira kwa ntavyo wakotse ariko ibyari byanjanye sibyo nakoze byagiye guhinduka gute ahubwo rega mu buzima Imana ntiduha ibyo dushaka gusa ahubwo akenshi Imana iduha ibiri mu bugombe bwayo rero ibyari byanjanye sibyo nakoze ahubwo ibyo nakoze byari mu mugambi wayo nibyo Imana yari yarateguye ko nzokorerayo so rero mari iminsi numva ntameze neza Mana kubera iki kuratse kumara amezi angahe ko bira byose nabikoze ndi mukuza ibaze n'amezi y'amezi 6 n'iminsi 9 ayo mezi yose nibaza ko nabikoze ibyo nakoze nabikoze mu minsi menga nk'itatu uvuga amezi 5 yose yaheze ibaze rero mva yuko nari mfite umubabaro mwinshi cyane ariko Imana nyene yaranshumbishije pe ni kuvuga ibyo nari gukora Imana
ibyo nayikora amezi yose Imana yakibikora mu minsi mikeya rero byampaye kongera kwizera Imana byangeye kongera gutinya Imana nyene no mu gihe nshaka ikintu Imana itakimpaye sindayidogera ahubwo nicare ntegereza ibyo ishaka kuri jewe byaranyigishije cyane. Mimi hari igihe umuntu ashobora kwicara hasi agasenga koko kandi ashimitse mugabo ivyo ariko arasaba Imana ntibikunda ibiyize mu gihe abishakiye akabona ko ibintu biriko birateba amakaba akavuga ati kaje ngo inzira ziwanje nshakicira inzira nanje nari gushaka kwicira inzira ariko n'abantu bakumve kano kantu nubona ibyo ushaka biratebye ntuzoce mu nzira zawe za hagufi ngo kugira bishe bishika iki kuko bishaka kuzokumerera nabi bishaka kuzokumerera nabi ko igihe cyose nje narabiravye mu buzima bwanjye igihe cyose nagerageza kwicira inzira igihe cyose nagerageza kwicira inzira nagira yesheke ariko igihe cyose namanika amaboko nkareka Imana ikangwanirira nabona hayisi nyine byacamo rero buriya mu buzima bwanjye je sinzi kwigwanirira ndayamanika kabisa ndayamanika abati ibyo ugomba bibe ko n'ubundi kikunezereye kuri jewe nicyo ukora rero ndayamanitse ko wabyemeye ko amara amezi yose nicaye sije nobyanka byari bibabaje bwari bwa mbere kuva nakaba umukinyi maze igihe nk'icyo cyose ntariko ndakora bwari ubwa mbere pe byari bimbayeko ariko iyo wayamanitse bavuga ngo no mu bugaragwa amazi iragwa niyo uba uriko uraca mu bugaragwa Imana iguha amazi yo kunywa no mu rugo bugaragwa ariko ndacaba Imana yampaye amazi yo kunywa sinigeze nifuza ikintu ngo ndakibure kandi urazi ko ubuzima bw'uko bwari bugoye cyane ariko nabonye Imana ku rwego rwo hejuru kubera iki naciye bugufi ndayemerera ati Mana hakwihangana nigikushaka basi harageze igenda yebati none urashaka iki basi nkoriki kubizije ubuzima kuguma nicata bwo ntushobora nkoriki hama rero mba mu mwanya wo kurindira abantu benshi rero bananirirwa mu kurindira ntibazi kurindira niho nyine umuntu n'umunyantege ku buryo adafise nyine power yo kurindira kugira ngo ashobore kurindira abantu bakunda ibintu binyarutse ndashatse kiraciye bitevye ni handi usanga abantu biciriye inzira kugira ngo igire narinzi nanye n'abakinyi hari bakabwira ati dukine narahoze ku buryo nabakiranga ati na mezi yose wari ino batuko wote ngati wari ino kutatubwiye basi ndavuga ati igihe cy'Imana cyari sinzi gutanga igihe iyo utanze Imana iyo utanze igihe nyene biba bibi donc iyo wewe ibintu bitanguye kwanga mugabo ukabona ko ugomba kwishimira ziwawe ugomba kugira ngo genre bya bintu bishobore kunyaruka ntabwo ari byiza ko birangira nabi okay kandi subira inyuma kandi mimi ni ikihe ciza umaze kubona mu maso yawe byinshi kera nibaza ngo ntabyo ariko ni byinshi ibihe nibihe uno munsi bivuga ko bigukomeje bitumye uba wewe fise ubuzima fise ubuzima kandi icyo ni ikintu ciza cyane kuri jewe kuko hari abo tungana hari abari munsi yanje hari abari hejuru yanje batabapfuye kandi ntacyo nabasomvye ahubwo baba batera copyright wamaje utsubiremo ikibazo kugira ngo muzohere ngaho mu kimonda donc ni kihe ciza wabonye mu maso yawe kubera ko bon hari ibintu hari interview ngize kubona uvuga ataciza na kimwe kuri gihe no mu maso yawe nyine ari gihe umuntu afise agahinda ugasanga avuze ibyo atakagombye kuvuga ako buriya wicaye ahantu ukiyumvira ibyiza umuntu aba amaze kubona aba ari byinshi wicaye ahantu ukiyumvira udahubutse nyine cyangwa utarongowe n'intuzeya utarongowe n'umubabaro wawe hari igihe umuntu aba ababaye kumva umenga nta kintu na kimwe cyiza kiraca mu maso yiwe ariko icyiza nyine nasanze Imana nyene imaze kumura cyaciye mu maso yanjye Imana yampaye ubuzima kandi ubuzima bwiza
ubuzima bwiza mvuga no kuvuga ngo ndacariho kandi hari abo tungana bapfuye hari n'abari munsi yanje hari n'abari hejuru yanje nta kintu na kimwe nayo ndabarushije ahubwo jewe n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo zandinze ikindi nacyo buriya ndi umuntu gute Imana ingirira neza ikampa amagara meza ikampa sinzi icyo ni ikintu cy'igitangaza cyane kuko iyo ngiye mu bitaro niho mbona ko Imana yampaye impano ikomeye cyane y'ubuzima kubona abantu barwaye indwara zidakira bavunitse urazi nakoze accident ariko mvayo ndi muzima kandi yari accident mbi cyane cyane ariko urabizi ariko mvayo ata nkovi yonyine niyo hori nyibutse ibintu byinshi kandi urababaye ariko none ibaze kugwa mu ruzi imodoka ivuye ahantu hareha kuriya ikaja kugwa mu ruzi igasimba ikintu ikaja kugwa mu ruzi ni ukuvuga ngo Imana yaranyiyeretse Andreta kuri ko washimiye yuko umwaka wagenze neza utanguye neza kugira kandi ari umwaka wahuriyemo n'ibyago si uyu mwaka hari mu mwaka uheze mu hari mu mwaka ahubwo wa 2020 yari ro 10 Decembre 2020 hari mu mpera z'umwaka wa 2020 ari 2020 cyangwa 2023 hari muri 2020 mu mpera yes cyareki n'igitangaza nibindi byinshi Imana igenda idukorera no kuri Imana yanje ku munsi ko bukeye uko bwije munagenda abone neza yayo Imana yes turahejeje kugira ituma dukurikize kubo tumace dukurikize iki ayo cyo wita uri ndagufasha kugaburira Ashaka kugira ngo uze kumviriza ukubo kwanje ngene guteka nako uzoza uteke wowe atari je ndi kure ore Uca wicara indire nishe ndakuzimana turabinge nateka mimike turabinge natashiramo ibintu navyishije muraza kujija bivanye ngene muza kubona ngene karashiramwo imbari imboga ndabemerera kuba ashiramo itomati oya basi ndabakora babesha n'inyanya yes araza gushiramo inyanya shiremo na dodo none inyanya na dodo inyanya si tomati twamuri dodo nawe nirengarenga yes kadeze guhata bya byose eteje kero nafashije Imana gumugisha kandi ona kandi ona kwazina hwase burya byinshi gusa baturabi hiraba oya oya yo mimi oya vraiment ijina hwase byinshi nyo gusumba mimi kwe oya kandi nabihwase mu mwanya mutoya kandi sinabazuye sinakomanya ega umwigishwa mwiza oya ariko ntabyo kandi ndabizi guteka maze gutenga kaga mu rugo iwanyu urutekera madame shayigo kweli nimba udatetse madame Frani kuze kutwandikira muri commentaire ko araguteka aza kubivuga madame ufasha guteka nta kimwe ntazi guteka kandi no kuva nitekera nateka abagabo badafasha abagore bace bakwigira abo sibe bana nukuri abasore canke abagabo muzi ko mudafasha abagore banyu muhira guteka ariko bafise akana basi nka rimwe urumva abagabo bafise inshingano nyinshi yego oya pasi imisi yose pasi rimwe muri weekend turagacisha nazi nibiryoshe usa umugabo biraryoha ntavyonzi ntavyonzi ngira naje bazofasha ku mugabo urabikeneye tufashe tuja ku mavi tubisenge kugira ngo hazobone kuwuza afite umutima wo azi guteka sico kiba kiri ngombwa sico cyambere sico vyihutirwa yes turahejeje rero turahejeje guhwata ibiraya hari bavyita guhwata guharura sinzi ibindi abandi guhata cyangwa guhata no guhata maybe bari ico kimwe no guharura sinzi ibitoki babigira gute ntuzi gutonora ibitoki no gutonora ariko navyo nyine nashaka kubihwata tukura bihwata biteka jewe uko ndabiteka ndabihwata nivyo navyo nyine urashobora ruguru niho twabitonora mu gute amva mageze mu gisagara byo gutonora birahera ariko nabonye umenga abanyamuji benshi ntibatonora umuji butonora ariko navyo ibitoki uriko urabibazura ariko nyine iyo ubihwase niho biba bimeze neza iyo ubihwase niho ibintu biba gifise abandi nabo nabonye babiteka
bikiriko najya amaganda egwe bitewe iyo ugomba guteka ifi intuze isote ushaka guteka isote ubanza kubitekana kujya nyene abantu two turabigisha ngene mudoza muragerageza kugira ngo Kigali narabonye ko hari iyo bafashe ibira ari ushaka guteka ibirayi abitekana amashishwa amara ugaca ubigira amasote cyangwa ukabiteka ifiriti nyine sinzi ko babigira gusa mu guha baca babukuba bijye ibishishwa byo hejuru Nutekera ngaha nyene none ugatubandanye tuganira tubandanye tuganira ahubwo zani mbabura bagufasha ahubwo Cheve basamaze karaba mucuza na duteka avetse shaka duhe gute kandi none uri kurateka ntuvuga wewe ujyamba mpoze mukabase gato uteka uhoze kame muratera inkuru n'abagenzi batera inkuru n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo kumbure tubandanya n'utubazo dukene na gutegura genda murabe filime ya Mireille kuri YouTube inama filime nziza irimo impanuro nyinshi barindire partie 2 partie 2 izosohoka mu ndwiza ndi kwa mbere nyene donc kwa mbere uzozura dutamwo film wow kandi ko biryoshe none narabire hasi karabiramo nta kibazo turakurongorora yes turindire kwanza kugira ngo zani mbabura tuzane mbabura oya sindabemerera none wazaze ndiko ndawata akwere kigerene nge nutekanye ushaka bazavuye ngo natetse nawe oya nabazotwereka ivyo wabo ingene bateka eka je hano ndiko mfashanya na musaza wanje nkaza ndakwemera ko dutekana oya je ndabo basi nk'ibyo byose asi biri kura bituma je basi reka ndavyigirire narekeye kugora reka ndavyigirire reka ndabigire mimi reka sindumushitsi je sindumushitsi reka tuvyigirire murambanira ibintu murambanira uriko uramugora vuba musaza wawe kwe katuvyigirire narekeye kugora amatsi ariko shafuse musaza w'umukozi none shafuma n'umukozi kwe nta safuriya none yindi none ugatuza guca aho ushaka kwereka abantu yuko uzi guteka navyuzi nuko ubere kuri navyuzi ntusubire kumugora kwe wewe tukumba tujye ibiraya hari ikitanwa cy'ibiraya je navyonze uzi ubwoko bungahe bw'ibiraya ibi ni vya mauve ubwoko bw'ibiraya hari ibiraya usanga ari iby'amafiriti fatumena amazi byo irimo yandi none kuri kuranyinjira mu kazi none none kuranyinjira mu kazi kere kandi siyo fresh je wakazi nakiyemeje bisaba ko ndeka ndakabandanye rero cyangwa nawe ukunda ibiraya nkanje bon ibira ikenda gutera blague rero jewe indya yariyo yose harimo umuceri kweri mba n'ubumengo sinzi vura baronga ibiraya komeza none harimo n'agaceri harimo n'agaceri nk'icyo basawe kusibinga ndabiriye no kuri kinana wumvise imigamba afite niyo kugenda ndiritura ndabiriye kweri sitogira ntari nibirahera amazi aracari mabi ikaze cyo bakugare niki afite mamubona ufashe basi none nkaho wari ugiye gushyira mu isafuriya bimeze uko n'umuceri tuwuronga rimwe burya kandi wowe wahase nabi murabona insolite ngira murabona uyu muhungu rero ibintu yagize bazi ibiraya vy'amaganda twariye batacu twabaye aya masura narazwe musu bwishime budasanzwe ayaha gomba kumekinga shwa yuko uri ibintu bimeze neza ntazimira imyaka ari ubucafuga mimi jewe shasi noreka icyo bita indoro naziriye kuva nkiri umwana n'ubu aracazirya ngo yaziriye kuva kiri umwana n'ubu aracazirya indoro yaba ari ivu rigyavu nyene ako si ari ryo ryose nirya umwana ryo ryose ajya nyene kuye kuntu umwana aba yicaye nyene ahantu hari ivu akaza arashira mu kantu
iyo bita indoro anka gusa ngo abarimo n'umuti muri rya ndoro cyose aje kukirira akavu rero karimo umuti ni n'urubana n'abadamu bafise inda ko usanga ashobora gutwaririza nk'ivu gutwaririza ikintu kibikoye hama abatwaririza amakara yo ni bon hari abatwaririza umugabo we watasha avuye ku kazi ashika kuri birata agashikashira mu mazuru abantu vyamaze gushikira bamaze kwitubwira muri commentaire yego vraiment c'est sérieux mare hari abantu kabisa atwaririza umugabo we yuko atasha acahita kuri kirata acamuha agacayishira mu mazuru akacateka kandi umunsi wose wari waheze ntameze neza nebe nje gutwariza bwa n'abadayimoni bari bamwe bon habona nibaza yuko bijana n'amarangamutima y'umuntu y'ivyo ashaka n'ivyo akunda nta muntu agira amarangamutima y'ivuvurema cyangwa imise hari n'abajya ngo misenyi bamba ivu nyene rya kuntu inzu iba yubakishije ibyo urazi bituma nibaza ko harimo n'amarangamutima mu gutwaririza hari umutwaririza kuginyama man urumva batwaririje neza nona gutwaririje neza mu gihe umugabo natacho yifashije naho ko gutwaririza ibintu by'inyama gashambu utari kuramuteza ibibazo izo nibazo uri kuramuzanira mu rugo yes bamba kuri ndiko subiramo ibyo Franike yahwaze urabibona je nakonda nyaruzi oya gusa si vyacana ariko ushimara ubwibonera aba nta n'ibintu vyatari biri mu kweli dusanzwe twonyene nabwibone ibi ni inzu bita vya mauve okay nagusabye umbwire ubwoko bw'ibirayi hari ibyo usanga ari iby'amafiriti uko vyitwa amazina uko vyitwa nakubwiye mauve rero ukambwira ibyo nta bintu byinshi hariho ivyo bita kurangora ibirayi vya ruhengeri zaravyuzi marandavyo naravyumva muhira ibirayi vya ruhengeri ibirayi vya mauve hamwe ibirayi vy'amafiriti nibijya bari bininiya biriya ari ibyo usanga n'ibya mauve barabigira amafiriti iby'amafiriti bigira byose bon ibirayi vya vyose ubwoko bwose bashaka kubikoramo amafiriti vyose bashaka kubikoramo amafiriti nunda gusubira kandi kuronga nyuma kubisa neza nawe bisa neza yes n'ubuzima bwa Mimi Mireille umusanzwe mukunda muhira ari umukozi ariko murabona bimakora umukozi igani bakenya myuga ubu hari abakobwa benshi ntibakija mu bikoni oya bafise umukozi muhira umukobwa ataja mu gikoni bameze gute yaba yimirije kuja mu rugo rumeze none hari abantu baja mu rugo ntiyigira ateka n'umunsi wa rimwe sibyo basanga bayiho donc ubuzima bwiza bw'abakozi yego umukozi kubateka kubamesurira kubagira iki kandi nizo sawa umuco mwiza iyo wagiriwe ayo mahigwe oya ayo mahigwe nawe yaguma umukozi ashobora kugenda bashobora kugenda kandi amaze kugenda urumva ko tugira ingorane utabimenyere ni uco canke ukagira ikibazo usanga canke ugasanga umugabo maybe ugiye ko akunda indya umugore we yatetse kandi ivyo navyo biraryoshe cane dutobore navyo bisa gutobora n'ubu navyo usanga atavyo warutse wewe rero wewe tazi n'amaterme yo guteka zikeri utoboresha iki intoki canke imbugita ariko ibi ndavyikoresha kudashaka ko ndagufasha none wamfashije mu kugira guhwara birasaba basi kugira imbabura zibiri kugira ngo je nteke bimwe nawe tukibindi ndabitekana urabitekana imboga n'ibiraya byose uza kubitekana yes tubandanye rero tubandanize n'utundi tuntu tutandukanye yes uno munsi uratanguye carrière yawe n'umufatanguye carrière yawe mugabo kandi uri muri bamwe mu bakobwa bavuzwe cyane gose baguca intege bagira gute ariko warahamirije wabandanije hahandi nyene iki gituma udacika intege fasha amazi kanda gufasha durandi majiba amazi nari ngaho onye ufashe nje n'umukozi n'umunsi nje n'umuyede wawe
Kwe kushaka umugora. Yesu yagura. N'umusi nije ndumuyede wawe. Ngaya. Nayo. Okay. Tubandanirize rero. Nibuka rega ibyo mumajije nkuni. Ni iki gituma udacika intege inyuma y'amajambo menshi kumbure yabaguca intege yabagira gute adasiba kuza. Nuko nzi iyo ndiko ndaje. Kandi iyo ndiko ndaje nta muntu umwe twahavuganye n'igije nyine ndahazi. Rero niyo mpamvu icyo nzi nuko Yesu ankunda benshi intege ntibishobora kubura. Umuririmbyi yaririmbye sinita kubinsi intege sinita kubimbabariza umutima icyo nzirikana ni kimwe gusa Yesu nuko nyikundira Yesu nuko anyikundira urumva icyo nzirikana nuko Yesu nyikundira ibisigaye byinshi intege niki ndi hano mwisi zishaka kubura ariko sindashaka kubyitaho nita ku byo ndiko ndakora kandi nkita ko Kristo ankunda gusumba abantu bose kandi ni wowe wenyine azi iyo ndiko ndaje ni wowe wenyine azi icyatumye mbaho azi impamvu yatumye mbaho nicyo ngomba gukora hano kuri nosi niyo ngomba kwisunga cyane gusumba kwisunga amajambo y'abantu aho ndiko nitaye ku majambo y'abantu nta kintu kimwe nokora urabizi ni benshi badukritika cyane ubuzima bukomeye waciyemo iki bwakugishije bwanyigishije kubaha Imana no guca bugufi no kubaha buri muntu wese nta muntu n'uvuga ngo ndiko mbasuzugura bwanyigishije kubaha umuntu wese no guca bugufi no kugerageza kubaha Imana. Ni ryari wasuzuguwe urumva kuko umutima ukuriye? Ni kenshi cyane ko nakuze nsuzugurwa cyane abantu benshi bambwira ngo nta kintu na kimwe nzovamo abantu benshi bambwira nta kintu na kimwe nzovamo nzopfa nzerera mw'ibarabara nzopfa Yesu mwana sinshi nyene urumva rero niyo mpamvu atanu ijambo umuntu yoronka ambwira ngo uri imbabazi kuko abibwiye kuva nkiri muto. Ubuzima bwo gukurira mu buzima nk'ubwo uri umwana w'umukobwa koko muri wowe indani ntihari igihe waheba ukavuga ati sha nta cyizere kifite cy'ubuzima? Njye sinigera ncika intege nagumana ibyizigiro ku Mana yanjye. Wavutse ukijijwe? Navuga ati jewe muri aba bose ko baravuga nta muntu n'umwe yandemye niyizi ni gute nzoba niyizi byose niyifise ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Ijya ndirimbo nayo zivuga nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri nje isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya
nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngibeshe iyo ivuze bidaba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri nje bisanzwe ikintu cyagiye kifasha kuko nagiye menya yuko Imana abantu batari abantu si Imana nubwo umuntu yakorera ibintu bingana gute hari igihe umuntu akorera ikibi giteye ubwoba ariko uzoza uramenya ko umuntu atari Imana kandi ubuzima bwawe ni Imana yonyine wifuza nta mwana w'umuntu abufise ni ukuvuga ngo kubaho kwawe ni ibanga rifiswe n'Imana yonyine abantu bagukorera ibintu ariko bisana bigarukira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe ndiko tuvugana n'abantu bamaze kujyayo ubu byinshi ndiko ndabivuga nk'amateka ya kahise ariko ibyo ndiko ndavuga nk'amateka ya kahise hari abantu bakibirimo babiri mu munsi ni ukuvuga ngo umuntu ariko aradukurikiranye bari mu bintu nyine adasobanukiwe cyangwa nyine ubuzima bwiwe nyine ari umuntu nyine ariko arabutesa ariko aramukorera ikibi cyane umenye ko uwo muntu atari yo Mana yawe ubuzima bwawe ni Imana yonyine ufite kuko urumva kubaho kwawe ni Imana Imana niyo yatumye ubaho kandi niyo izotuma upfa mugabo hari igihe umuntu aca mu bigeragezo ku buryo buri umuntu ako karabaye biraheze birarangiye karabaye Imana itaragukurako amaboko ntuducike intege n'uyuhe munsi wibuka wigeze kubabazwa ku buryo wumva koko vraiment aho umwana w'umuntu ageza kwihangana hari ngahanye umunsi nasaba indaro barayinyima ashaka gusubira ku ishuri kandi ndiko ndayisaba nyine abantu mbona ko nyine bayifise barantererana cyane ndakwiyanga uvuga ibyintu ndakuze mu buzima bwanjye bireke afite mimi hari abantu bashobora gufashwa n'ubuzima waciyemo hari abantu n'umunsi bariko baraba muri ubwo buzima hariho ubutumwa ukwezi kw'icumi mu kw'icenda ari abana batanguye ishuri hari umwana yahuye n'ivyo bibazo mugabo abura uko avyitwaramwo acetamo kuja mw'ibarabara acetamo kuja kurondera indaro ku muhungu kumbura ugasanga bivyaye izindi ngaruka mbi ariko hamwe yo kumva intahe yawe ingene byagenze akumva ingene washoboye kubinesha ukabivamwo bigashobora kumukomeza nawe nyene ejo canke hirya y'ejo mu buzima bwawe bwa kazoza agashobora kuronka nawe nyene intahe bifashijwemo nawe. Ikintu ca mbere jewe nyene nashaka gusubira kwishura sivyo ariko muri uwo mwanya sivyo Imana yari inkeneyemo. Uzi impamvu nyene naragerageje mu nzira zanje zose zibaho ndagerageza kwigwanirira sinigwanire ngo nikiri inzira ngo ndonke kuko hari abambwira ati kugira aho tugufashe bakama kondisyo kandi ziza konona ubuzima bwanje sivyo izo kondisyo rero ndazireka ndavuga ati ni hako nokora izo kondisyo kugira ngo bikunde ngo nige ngo amashuri ngo ndayaheze naciye mu nzira zitari nziza vomye ndabireke ndamanika amaboko rero ndareka kwigwanirira rero nyuma ubuzima nagenda bamo bwa siragoringanye cyangwa ugamanuka mu buzima nyene buremereye cyane nyene nibwo Imana ari ishaka ko mbamo nyene hari ibyo Imana ashaka ko niga muri uwo mwanya jewe nashaka kwiga amashuri nyene twiga nyene kuja mu ishuri ukiga biology n'ibiki byose ariko hari andi mashuri Imana ashaka ko niga kandi ndabishimira Imana kandi nizeye ko n'ayandi mashuri nashaka nzoyiga Imana izofata ukuboko ishigikire ndayiga ariko muri urya mwanya sivyo Imana yari ishakamo kubera ko Imana burya umugambi wayo ntuwumva Imana igushakaho ikintu inzira igakigirira gucira inzira hari abantu benshi bize mu makondisyo agoya ko bariga baraheze benshi cyane ariko
jewe murya mwanya hari ibindi Imana ashaka ko niga yeah muze murazigana yego mimire nakunda kugira hano benshi bagukunda bakeneye kumera nka wewe ubwo batazi koko struggle waciyemo tazi ubuzima bubaciyemo uko umuntu ashaka kumera nka wewe bumva ni bwa bundi hose bamwe wacamwo kugira ngo ugeze no munsi nyene aho hantu ndahagukosora nyene cyo nkasora uwo muntu ntuzokwifuza n'umunsi umwe kumera nka naka kubera ko umunsi waciye mu byo naka yaciyemo wose yabati bana mbabarira nasavye nabi kuko umuntu aba yaciye mu bintu byinshi cyane kugira ngo abe uwo uri kurabona uwo munsi wowe uzifuze kumera nkawe ntuzokugira wifuza kumera nka naka gusa nubona iciza kuri naka birarekeye kuzokimwigirako haturiya muntu akora iki reka nanjye ndamwigireko twese dufite abaroro modo abo twigirako utuntu tumwe tumwe rero ariko ntuzifuze kumera nyine nka naka wese ngo ushobora ngo nkamera nka naka ubusabye nabi yes nkuko nyine ubivuze ubusabye kumera nabi usabye kumera nka nabi ariko ni kihe kintu gitera intege tuvuge ku bakobwa cyane cyane kuko abakobwa nibo bakunda kugwa mu bita gute kugwa mu rudubi kugwa mu bintu batari biteze ugasanga agiye kuhakura ibintu atarategekanye mu buzima bwiwe surtout abana b'abanyeshure muri kino gihe iyo impanuro ishobora guha umujene uri no mwanya ni ukwitaho cyangwa gushyira umwete ku byo bari karakora cyane cyane ashyize Imana imbere akiragiza Imana mu byo ari karakora byose nimba ari ku ishuri nimba ari mu kazi akiragiza Imana kubera ko namenye neza ego ushaka kuvuga ngo ndafise ubwenge ariko ubwenge nyabwo ni ubwenge bw'Imana ushobora kwiga ariko ukabika ijuje sibyo ukabika ijuje usanga nyine nabona abantu nyine bahize n'abayuniversite ariko ugasanga ni wa muntu akuye n'ijambo yuguriye umunwa ngo avuge abantu bose bohunga ibimuvamo ntibigaragaza byinshi ko yaciye n'uko yoba yaciye ku ntebe y'ishuri that's why rero ibyo ukora byose ugomba gushyira Imana imbere ukiragiza Imana mu byo uri kurakora byose nubwo woja guteka batimana ibintu ngiye guteka bize kuryoha ushobora guteka ibyo kurya abantu bakakubwira ko bibishe kandi ni esheke urabye wewe wagerageje nta kutagize mu kantu kariko kose ugomba gushyira Imana imbere Imana ntituyisiga inyuma bizodufana ariko ntituyishira imbere bizobandanya bigenda neza yes zimwe muri experience z'ubuzima waciyemo ushobora gupartage umuntu hama gahinduka akumva yuko ninaca muri iyi nzira nzi kugira karambaraye nyine nkuko navuze ni ukutagerageza kwigwanirira mu buzima bwawe nukora ikintu ukabona kirasi nyine niho abantu bigatunanirwa sibyo nk'akarorero ndatevye kuja kubaka sibyo ndatevye kuja kubaka mbonye umuntu ashabatereka ndamucikize cyanyereka nyine mu nzira zitari nziza ugasanga ugiye no ku muntu udakunda kubera iki ngo warambiwe ngo uki ibintu byinshi ariko womenya ubuzima ugiyemo busumba umubabaro bwa buzima warubayemo bw'ubukumi cyangwa n'iki ni ukuvuga ngo nubona ikintu kiriko kigenda uko utabishaka ihangana by'akantu babwira abantu no kwihangana mu buzima udafite kwihangana biragupfana yego imbuto zo kwihangana zirarura n'umuri urazi pe ariko ivyamwa byo kwihangana ivyamwa by'izo mbuto zirasosa ni ukuvuga ngo imbuto ziva mu kwihangana zirasosa kwihangana kurarura kurababaza bisaba ko nyine umva urya umutima amenyo niko abarundi bavuga ariko iyo wihanganye ukabona ivyamwa bivuye kwihangana my friend nawe uzihangana uzobiraha iyo nama ndabibona mu buzima bwanjye iyo nihanganye nyine mu by'ukuri mba mbabaye cyane mbabaye iyo ndiko ndashaka mu kantu nyine kambabaza ariko iyo Imana ifashije nkihangana jewe niyo haje ikigarutse ngira Imana ngo gikureho gira iki agwa mbwira Imana ati wemeye ko kiza nkomezi zo kucihanganira hama nigi tushaka kwiga muri kino kibazo kizosige ndundi muntu rega nanzahabu ibinzahabu itaciye mu muriro inzahabu kugira ngo ibinzahabu irinda guca mu muriro
rero natwe ntidutinye ibigeragezo reka tubicemo bizo dusiga twabaye inzahabu ijambo rikomeye cyane mutinye guca mu bigeragezo kubera ko nta nzahabu yigera inzahabu mu gihe itaciye mu muriro habe ushobora guca mu bibazo urinda guca mu ruganda igahingurwa koko rero natwe nimba dushaka kuba abantu badasanzwe kuba abantu nyine bafite akamaro kuba abantu bafite akamaro muri sosiyete cyangwa mu gihugu cyangwa hehe twemere duce mu bigeragezo igeragezo nticagushikira ntugihunge ahubwo wige guhangana naco ikigeragezo kije mu buzima ntugihunge ujye kugwana naco kugira ngo ushobore kukinesha tugarukire mu nama kandi rero twigarukire mu nama kugira ngo duhe inama tugire inama bariko baradukurikirana tugire inama abantu bariko baradukurikirana muri film irimwo Nella yagomba kwicira inzira ziwe shaka utuganirire film ingeri imeze kugeza aho igeze uno munsi parti ya kabiri itaraza kugira ngo n'abantu bumva boja kuyiraba cyo musimbira kuri YouTube ingeri imeze uri umukobwa ameze gute n'imbere ya Nella yari umukobwa ashaka umuhungu no kwicira inzira ziwe kugira ngo ashobore gushika ku byo wenyene yifuza Okay, niko nyaje tutarerekana nera uranduriye muntu ya telefone mbwa ati je narambiwe nagize iki nako nagize kugira ngo umuntu ankunda ariko uyu muhungu menga ahubwo no gukunda n'ubwa mbere abonye n'umuntu amukunda rero we nera n'umuntu yamuhuje n'ujya mu tipe kambwira ati wowe rero azi ko ushaka kunzina uza muri Amerika canke wowe ndaguje n'uyu muntu gerageza umweke zose zibaho gerageza umukunde ugirike dumwakire umwiteho nyene sikurya bigenda none oya gusa kugira ngo umuntu none ni gute kwanza umukobwa yifata akagenda mu rugo rw'umuhungu ngo umuntu mu diaspora ngo yafashe meze du passage muragiye ngo mumarane iminsi wewe utawutijije umwakire none umuntu atamenyereye mu Burundi none gamimi umwakira nkande none kumwakira ukagenda ukamwakira kuri airport ukamushikana mukamusezera ugataha niba bihagije niko tugenda ukabana nawe mu nzu guza mufasha ibikorwa bya misi yose bitandukanye nka madamu wawe nkande abariki kuri wewe nka mushiki wawe nera na shema ntiyacyari gishike na bisaje none hajya nacigwa wumva ni gute kwanza uri umukobwa umuhungu kugira ngo no mu diaspora raje uzoze kunyakira mani miss soze muragenda bon ubu turi muri sama irikirahera ivyo bihe vyarabayeho muri iyi minsi iheze hari abakobwa bakiriye aba diaspora none wumva buriya ndakubwira burya nta kantu ko kwitesha agaciro wumva niyo burya umuhungu aragushima cyangwa arakugaya yo kubona nk'umukobwa w'indero yo kubona nk'umukobwa w'umupfasoni yo kubona nkande nibwo yaba ari fiance wawe fiance ho urumva biremewe byemewe gute kugenda ukabana nawe n'umuntu ukunda kubana nawe ariko mubwire je ndiko mbivuga muri yango yo kugira inama abakobwa ni ukuri kose nimba ufise umugenzi wawe mu diaspora ni ukuri ni vyiza nakubwira ngo ugende umutegere ugende umutegere ariko mu by'ukuri kada akantu kuba ngo ugende kubana nawe mu nzu mu by'ukuri none ari mu nzu atari mu cyumba rega nashema niba abana mu cyumba none urumva ariko nkubwire nyine buriya abahungu nubwo mutovuga ariko muba mwabonye sibyo nubwo mutovuga muba mwabonye kubera ko nyene amaso akwereka byinshi ariko yo ntigera yibona ni ukuvuga ngo namwe murazi ubwenge uzi ko abahungu bakunda abakobwa b'abafasoni umukobwa atuye umukobwa n'indamusiga mu rugo azoba umufasoni sibyo ariko abandi nabo bagakunda umukobwa yisanzura yego biterwa rero n'abari jabo ndiko ndibwirira n'abahungu bashaka abafasoni umuhungu wese nta muhungu ndigana mwumva ashaka umukobwa uzirabe n'abarya abakobwa bagendera hejuru mu birere nyine abari b'abahungu babajyana gusohoka mu kabare bo kuryoshya iki n'iki ariko uzira bageze guhitamo ngo abo bashyira mu nzu bajya kureba abandi babona ko bazoshobora kubaka bakaguma mu kurumva umukobwa hari definition y'umukobwa rega
kuba n'umupfasoni ni umuntu agomba kwita muzezwa nzu munyarugo urumva kubona wa mukobwa agendera mu birezo tubi umukunzi amusiga mu nzu atekereza nzosanga yagurutse asivye kurutira ariko ubu ari umukobwa agomba kuravye mu rugo akita ku bana akita ku rugo urabena rero abakobwa nyene reka muze murakurikirana inama nizera ko ari ikintu muzokuramwo ubu nta byinshi nobivuga kuko niki iracyari mu ntango ariko izuza guhera nyene wagize nuba amaso ukayikurikirana ukemera ukagirwa inama hari inama hari ikintu kizosigara muri wowe bitewe n'icyo wowe ushaka icyo wahisemwo kandi kuko hari abandi batemera kugirwa inama no kuba muhano bateka shawe genda hari akujya kwanera yambwiye ati wowe genda usenge wowe nanje nzokoresha inzira zanje ivy'Imana birateba kumbwira iki ariko nkubwira ivy'Imana birateba ariko nivyo biri special ibindi byose biraza nk'urubeya ariko umwanya urabiga wabibonye ukabibura bikarangira bakobwa bacu bakobwa ko baradukurikirana mwicujije rero je ndiko ndabagira inama kugira ngo nimuzarangira mwicujije kugira ngo muzo kwakira ikintu kizo giteba ariko kivuye mu biganza by'Imana kandi muzogihorana ibihe byose inama yanditse uri mu bimeze gute neza nta kibazo nta kibazo nari numva nyine mu njyewe ikintu kiba kindimwe kuko nyine ni ibintu byinshi nagenda cyamwo kandi bimwe bikamba ko kwera ubujuju cyangwa kubera umuntu angira inama akora umuntu ambwira ati mimi kora uku genda uku nyine ibintu by'ikintu bwati presque byinshi nyene ramaje byagiye bimba ko kwera kubura umuntu angira inama rero utuntu nyine tuba tundimwo banumva nogira inama basi abakobwa batoyi bari inyuma yanje abahungu iki urumva kwaje nyine nimurabona na shema burya hari inama yagiriwe muzogenda murabibona urumva rero no kuvuga ngo Imana ningirira ubuntu Imana ninangirira ubuntu iyi nama ndifuza kuzoyagura ndayagure ko ifise inama burya mu buzima bw'umuntu umuntu wese akeneye inama basi inama ntagiriwe nanje nzoyigira abandi mimi hari ikintu uvuze Imana kandi muze munsengere ibintu mvuze bize bishoboke kugira ngo igihe cyose nzokumva inama iri akantu kanje munogira nokagira k'inama abantu Imana izofashe ndagakore kugira ngo nyene basi vyibura no wa muntu adafise umuntu vyibura doje kuri YouTube ya Mimi Mireille agira ikinakura hari ikintu uvuze gikomeye cyane wabuze mu buzima wabuze umuntu akugira inama bituma ugwa mu makosa menshi atandukanye amakosa waguyemo ntiyatumye hari kazoza kawe gapfa cyangwa byateguye kazoza kawe novuga yuko satani we nishe yaragamije ariko kubera ko Imana yarifise ko umugambi munini byateguye kazoza kanje yawe bagiye guteka rabo bandanye uteka none se wonsa amazi niho ushobora guteka uri kuravuka navyo shoboye ico kibazo nshaka ucuza kugira ngo ukitwagurire neza filime n'ubuzima ubwo buzima bwawe kubera urumva je filime ndayikora nk'ubutumwa bwiza uyikora nk'ubutumwa bwiza aha ndayikora ngaho nyece ngira ikibazo umunsi wa mbere ukina filime hari ryari byari bimeze gute ni ryari umunsi umuhamagaro wo kina sinema ico gihe urumva ni ibintu nakunda nta nuko je nanje ko bizoshoboka jere nabonye byakunze Abeli yampuje na Sabasi yariko akora filime yitwa ubuzima niyo filime ya mbere watangiye gukina umunsi wa mbere utaha uvuye kuri set numva ndyohewe cyane wari umuvugiyemo none zarugemo arabitahura cyane kwa kundi tu umuntu ajya mu bintu kugira ngo aranko kwifasha oya nta birenze byari birimo kuko nta birenze byari birimo kuko nakimwe gasene mbari kamwe mbatatubi sinzobyibagira sene ya mbere nagiye imbere ya kamera nanakinye nagwaye bako baransengera Sabasi ariko aransengera barogwaye yara amadayimoni cyangwa amadayimoni donc umva nayo nagwaye ndemvye hama Sabasi aransengera nyene nkisebya nyene ari umunsi wa mbere deja nturamenyera kamera nakina icyo bambwiye naragikora numva nyene ngomba gukora icyo bambwiye cyose wari motive cyane wari uzi aho ugomba kuzoshika muri bijanye na sinema sinavyo nabona jewe nabikora uko gusa ntazi ngo bizogenda gute sinzi ko bizokwaguka ni ryari watangiye kugira imbono rero
yogira ngo bandanye sinema ahubwo nijya niyumvitsemo ko ibi bintu ntabwo ari ibyanjye maze gukina filime ishusho y'umuntu nkabona abantu barayikunze abantu barayikunze bamama kuraje menshi taturira bya bintu rero ni ibyanjye kurumva ikintu umenya ko ari icyaho mu gihe wumva kikurimo byari bindi numva mbikunda nubwo najya kuri kamera nkumva nkataha narushe numva nyine kandi nubwo ejo nabwira ba mediti dusubireyo n'ejo nuko bumva bikeneye cyane baba twarushe umenga batoya n'iki dusubireyo dukore kandi na n'ubu niko ngimeze ndabikunda cyane hari ibintu bukari bakunda kuvuga yuko ngo umukobwa agiye muri sinema aca yadukana ingeso mbi warabisanzeyo biterwa n'ikiba kiri muri wewe ziba zisanzwe ziri muri wewe ariko kandi uva yuko urinze uja mu kintu hama donc aca watangurira ingeso mbi mutifi ngo uzizanye ngo kubera ngo ivyo bintu oya ziba zisanzwe ziri muri wewe ahubwo uba urose akantu kazikabura ni nko gukoza agati mu ntozi intozi ziba zisanzwe zihari ko zijya hagati zica zigira iki zisanza kubera ko iyo uri muri filime nyine ni tere nziza yo kugwa cyangwa byoroshe cyangwa iyo gukora ibyo ushaka byoroshe kuba uri kuri tere abantu bagukunda iki rero wumva muri wewe mu gihe hari ijambo wabitseyo ihame cyangwa ijambo wabitsemo nyine rishobora kugufasha nyine ku buryo wokwitwara muri bya bihe irazima umere nabi nyine cyangwa witware nabi ariko rero mimi tukiri ngaho nyine ku bintu woba maybe waraciyemo abantu barindiriye kuzobona filime y'ukuri true story yawe nayo ikeneye uburyo bwinshi cyane irahari ndashaka kuzoyibaho ko abantu benshi bagiye babinsaba cyane ko mu biganiro nkora ntabashaka kwinjira in deep ku bintu byambayeko kandi abantu benshi barabikeneye naravuze ati nibyo nzokora ahubwo nifuza kubicisha muri film niho abantu bazobyumva neza niho abantu bizogira icyo bibasigiye rero n'ubu habonetse umuntu yitaba ati mimi gendere gusapotinga true story yawe vuba ndayikora bakunzi ba mimi n'ukuri umusapotinga bakunzi ba Mimi Mireille abakunzi ba African TV abakunzi ba Cinema Ndundi uno munsi dufite amareresi meza mu Burundi ugende kuraba kuri platform zigiye zitandukanye z'abarundi hari kwa Fani bakurikirana urugo kwa Fani hari urugo kwa Sabasi hari ingaruka kwa Abeli hari ukuri n'ukuhe ahandi ni henshi ni benshi bariko barakina ni benshi bariko barakina no munsi maze ko harimo inguvu zidasanzwe gusumba ubwa mbere ubu ni sawa akabanga washizemo nakayegara mbi kugira ngo ntukamenye ko wabitetse winyegeje oya arambeshe sinenyegeje nyine ndashimira umuntu yatumye indirimbo inama ijyamo nyine ndashimira studio nayikoreyemo yarafashije nyine cyane studio yitwa JB Sound Music ni hehe kwa Gigabit ni Gigabit yayikoze yayikoreye kwa Gigabit ni Enri yayikoze ibigana yikoze iye bo kwa Gigabit abantu mukeneye imiziki myiza mu Rwanda ni studio nziza cyane ibikoresho bifite karite Gigabit niwe mwumva mu ndirimbo nyinshi z'amahiti ziri mu munsi mu Burundi abarimo koko kwiwe za madamu itamporize n'izindi nyinshi zabayeho mu Burundi z'amahiti harimo koko kwa Gigabit ubona peze mu kuboko mu ndirimbo ya urumva JB Sound Music mane bahizagira abashaka gukoresha indirimbo nziza yazi nyine wumva kumva nyine nawe uraryohewe gende kwa Gigabit yes rero dusozeye n'ikiganiro cyacu niki kintu ubwira abakunzi bawe muri filime wasohoye ku munsi wa mbere ariko kandi ubona ko ari filime bakurikiranye umwanya mutonya none umunsi ubona ko kiriko iraduga ama views cyangwa rimwe ku bakunzi bawe ijambo nababwira no kuvuga ngo bino bikorwa dukora biraturisha cyane kugira ngo mudutere intege nuko mu biraba
abiraba mukabiha n'abandi ni mwebwe mutuma nyene dusubizwamo intege tuva twakora n'ibindi mugende kuri YouTube yanje mu birabe mu sharinge mudushyigikire hari byinshi ndumva dushaka gukora byinshi ariko narabahiga nyene mu mufuka bikanka basanga ibintu bimeze neza ariko nimwadushyigikira bizotunezereza cyane kurumva hagiye yushigikiye filime n'uwo utaye amafaranga yawe kubera ko n'ikintu uzobwira n'umwana wati icara wige icara urabe numva n'ubu gutaye ikindi naco turabashimira cyane benshi cyane baratwereka urukundo n'ukuri Imana ibamugisha bavuga gute sinzi nababwira ko mwarakoze no kwakira inama neza mwarakiriye neza ndabashimiye sigaye ya kabiri next week Monday so sinzi ko ibindi nababwira ikindi nababwira nuko Imana yakomeze kubarinda kabaha amahoro namwe mukomeze muce bugufi musenge mwiragize Imana mu bikorwa byanyu byose ubuzima tubayemo buragoye cyane ubuzima bwa mwisi buragoye cyane ariko iyo wabushyizemo Imana buroroha Imana ibamugisha yes ndagushimiye cyane rero murakoze ndashimye abashoboye kumereza mbona gutera surprise mwakoze kumfasha guhatsa ibiraya niba niwitemye urasinitemye agamakakama nagaze ndagwa akantu wiyogeshe neza ntacyo ndogira muhira yes ndagushimiye cyane rero umwe bashobora kumpereza kumbure nizabyoroshe ariko muzokongere kubonera surprise abantu ubukunzi baba bakeneye kubona ubuzima bwacu buriya sometimes harige ushaka kuba prive nyene hako natari bubi none ko kimubuhisha kandi yes ubayeho ubuzima bwiza ntubayeho nabi ndigutubi kandi ubayeho nabi hari abantu bashobora gushigikira aho zibona hari umuntu avuze ati kubera iki mimatetse ibira byonyene yakubutse ikindi kintu ateka ibyo nkunda ibyo yikundi gusa nimba ushaka ko ashiramo inyama turaguhari imikashi yes turashimira cyane rwose rero muge mwese madukurikiranye waravyina iganiro cyacu kuva ku ntango gushika ku mpera yari Mimi Mireille musanze mukunda ja kuri YouTube yiwe murabe filme irikira cako partie ya mbere yitwa Inama ni ya kabiri izoza mu ndwi iza komeze kubikwirikirana amakeneye kumusupportinga mu bijanye n'uburyo umushigikira abakeneye kumushigikira muri filme y'ubuzima bw'ukuri azokina uzomushigikira naho nyene kandi mukore subscribe no kuri African TV nawe ariko abikora neza ko haje turamushimiye no uri nyuma y'ivyuma yes yitwa Nuru ku masanamu meza cyane gose God bless you guys asante